hano n'amabanga yose nzi dusangiye ntutse mucongera ndavuga mbaye umwana ndakwizeye ariko nawe rero uzontunga n'ukuri je nzogerageza ndagufashe kugira ngo ubu ni mitende kagati wa muhaka mufashije yo Imana ishimwe yego urumva biko biraza hama papa Fides yari yaje kumusuhuza yari ngaha umunsi ntavyo narindi ni gute wari ngaha icyo nugwanwa ni kimwe nuko utotwagwa n'ishavu kumubwire nabi muha umwanya agusigurire kandi nawe wiha umwanya ishavu riturure risha uri umugenzi kandi urazi ko je ntashishitira mais avec le temps ndazi ko bizohera ariko namubwiye ko namudashwa sa Madame twari Diana ariko Keve yabuze inzu yaciye babarira mama jewe nagiye gusaba ciza ivyo binkuye uyu munsi ariko sinamusanzeho nasize ndabimubwiye Kev ariko narawe nacengeza ambwira je nari ko tuza gusanga ari ngaho ariko none nk'aya masaha mwumvira ko Keva ari hehe Je Diane yambwiye ko amuheruka bagiheza kuvoma ntiyasuye kumubona tugaheza gufungura ko ataraza nca nugara agace karariyo kagiye none kama ejo nukuri ntituzotonda birambabaza rwose kubera ubu bose baradutwenguye ngo turi biciko none tuzohajyana ihangane di ahubwo wowe genda umuhige Keva ibindi tuzobiraba ejo mugabo hatabaye igitangazo c'Imana ndabona mutazotonda ku ishuri ejo Bodi Mama washitse oya nta nakimwe n'umunsi natashe kare nca ndabikora nta capfuye aho ni sawa dudu ko adakomariye ndamutumye ku ibutike kuzana umunyu nawe nakoresheje mukeyi mu gutekesha nibaza ko tuza gufata ukenera hewe zana gatwe tube turaganira ari wankumbuye cyane zana ndagutera inkuru tudaratevye ngo mutumye kera oya nta nakimwe haciye akanya gatoya urazi rero ga mwana sa tuzokwame dushima Imana ni ukuri kubona tugira ngo ico dufungura tutarinze gusega tuzokwame twibuka dushima Imana reko gama bikwiye kukivyo vuye kwa mama Farasha mbega urazi ko mama Farasha yavunitse reko sha papa yambwiye gagaye mbajya abantu baragowe kweri hewe ni ukuri biragoye ibintu vyabo agiye gopesha amahera yo gusuma burya umva namubonye numvise agahinda yari yansavye amahera rero jewe yamera pa yari yampaye yari yangupesheje ndayamwima urumva namubonye agahinda kanyishe nagumye niyagiriza ntiyo ndayamuha ntaca aba yabaye aha mvuyo namuravye ndavuga yo mana no gushima Imana n'ukuri ariko gama ntibigutera umwiko nukuri nta kintu na kimwe wari gukinga kugira ngo ujye accident ntibe ariko Imana yamuteguriye nyene yategeza kuvunika nicyo akora gose nukuri baragendanye n'imikoshi kwera nukuri bari n'imikoshi idasanzwe cyane birateye ubwoba ibintu byabo ariko rero gama naje ndaguye ndagarutse je mbere mbona tasho tubarushije kubera iki ga mwana tasho tubarushije ariko abantu bajye bameze ko ibana tumeze ico kimwe n'ukuri none ko fara na jewe tutiga twese umva je ndamurushije iki ko twese twaciriye amashuri hagati umva je ndamurushije iki oya ishuri uzokwiga urazi ndakubwira papa we twarabiganiriye nzabimenya ndabibona twarabiganiriye kandi ramwe yogira gukora uko ashoboye kose kugira usubire mu ishuri n'ukuri tekana mwana uzokwiga mugabo rero ga mwana je hari ivyo nguma niyumvira erega n'imyaka irikura kujana erega ndakeneye umukwe mwana ewe mama nawe imyaka irikiraga nta kuntu woyifatira ukayibuza kugenda gusa mbarakomye ishuri mbega uruvyaro uko ni kunyishura ga amashuri yanje ndayaheze hanyuma oya uraraba je kuri ndakeneye n'umukwe ese abana bubu gute rero ubu wumva umeze gute
n'ibitende biriko biraza ariko nkavyimbutse ariko rero gutambuka n'ikibazo jewe sinzi ko ngiye kubaho jewe ntariko ndiruka ngo nironderera mbe nyene ko nabonye abana bagiye kuvoma ntibarabugurira amazi ko naherutse ndaguha amafaranga ariko jewe nawe urantangaza none bibagiye ko wayampaye abandi batarama hajya naciye nguma nishuza umwe wenyene niwe yanyishuye niwe yampaye amahera nayo nyene hano ubuzima nibereyemo naciye ndayakoresha aha rero ndakubwira nti jewe ntirutse ari nakoresheje urumva ntigeza kuzoya gusubizaho tukayariha yose hama bakatwugururira wewe rero ico nico dupfa ntuzi kumenya igitangura kurusha ikindi jewe nguhaye amafaranga nkavuga ngo yakoresha uko kirazira guhindura ariko none neko yararana ubusa ari mu nzu none urazi nkuko vyambabaje kubona ka Kevin katagiye ku ishuri mugabo niyarandije nk'umugabo ndaronka amahera makeya nibaza ko Kevin jo umunubika ku ishuri hanyuma mushiki we Diane nawe hirya yeje tukaraba ko twomurungika uvyumva gute oya kweri ntahazoja musiga azomurindira azogenda bajanye irga Jane wanyemereye uniforme navunitse ari we ngiye kuraba nzero uhoraho ngire ejo bizokunda bajanye reka nyene tuvyizere mugabo yego mugabo nyene numva nyotewe reka rimwe norimara nta kuntu twatuma Fara akaza kuzana ikiyeri iyo yansigirana Fara ngo bagutuma ibiyeri we ntiwitumira genda uzana ikiyeri ni Fara urizanira nogurira mama wawe sengushire naze kwisabira umukobwa wanje Majigira ngende kuraba dude rega yatevye. Nivyo amasara. Bagiye kwibutika ibice bigenda gute ntumbate. Reka ngende canca no kwa bafara ndaye mama wari ngena neza numva ntorara ndamubona. None ntiwe ko kazogenda nejo. Kuminga amasari ko aragenda. Oya ntaco sinteba. Naje ndabona ko amasahari karagenda. Shagenda ntugire nakubuje kuraba umugenzi wawe gwaje ariko urabunyaruke. Nanje reka ndindire papa wawe. Aze tuvugana ivy'amashuri yawe. Ahe mbwiye kwa Venus ngo hari amahera mufitiye. Ndarindire ndabe ko yazana usanga Imana iradufashije twongeye ko nkamakenya. Jone wantomboye basha. Oya reka turindire ngira birakunda. Ndani bana bagikoze kuzo kwiyandikisha. Oya ntaco byo turaza kubivugana ni amara kubuza nawe nyene avyumve ingene nyine nasanze nyine. Wareguye urutwaraje bega dupe. Ugiye kwibutike ntuzi kunyaruka. Nimwibaze ngo natebeye ahandi nasanze abantu benshi hamaco ndira kunshikiko. We ni kumeze iyo umuntu agutumye ku butike sinzi ivyucucamwe nimba ugenda urakina ntavyo ndamenya oya bujura nyaruka umwe umuntu agutuma ubu rero ndagiye kwiga ejo dufise interrogation ariko mama je birambabaza ko Diane bamwirukaye naye gufuma canja nkamwe kivyo twaba turigana mwana genda bwiye warose ayo mahigwe ariko ubujura kuja bishimira Imana nabadiye njura basengera hari igihe Imana bibikora ugasanga nabo nyene je baragiye kwiga genda wige Dudu genda wige naje nciye kwa Badiane ndabingene mama wabo ameze sinteba ncangaruka unyeruke kandi wasiko dufungura dutevye bikangora kuzinduka nkuno musi nacereye oya sinteba uraraba unyaruke uze kara amasara agiye oya ndabona naje no musi nshaka kuryama karuraraba ntutebe ndarusha sawa sawa mbega urazi gasesiriya nk'ubu ko Maria yibaza yuko nicaye kwa Venus neza neza warantwaye umutima reka sinkirara sinumva ko norara ntakubonye ariko je ibintu nabikubujije urazi ko Maria ari umugenzi wanje cane ivyabaye vyarabaye nta kundi ntitukibisubiza inyuma ariko ntitukwiye kubandanya turi muri ivyo nukuri twifate nk'abagenzi basanzwe nukuri je Maria sinkeneye kuguma ndi kumubabaza kandi nukuri oya sisi ariko sinkubwiye yuko
ntakira ntaronse amahoro ntakubonye. Erega wowe ubu ntushaka no kuvyorosha. Ushaka kunyiyumviriye mbone. Ukunye bino nuribagiye ko abantu gantuze basiba kuri ma badasiba kuvuga. Reka kumfata uko Sisiri uraze ko umwanya nkiriyo ngihema ko atakizomburana. Ibyo ndabizi. Mugashaka kubikora nkuko bikorera umugenzi asanzwe. Je ntanduru nkeneye mu miryango kandi nukuri unyumve untahure. Ntanduru nshaka mu miryango. Maria arazi yuko undi umugenzi. Sinoguma ndiko ndamubabariza umutima. Sinoguma ndiko ndamubabariza. Mbega je umviriza je ndakubwira. Ubu je waho ibintu bigeze. Harageze ko nemera ko ndumupfakazi. Erega wowe ntushaka korosha ibintu Sisira kandi bisanzwe byoroshe. None guhera ca gihe cyose gasisira hari numwe yigeze abicanika. Jewe ndakwemere ko nzogira ico nshoboye cyose. Maria ntagira ikintu abura mu rugo. Gutyo ntabakinyikeka. Wowe gusa nk'umutima wawe. Kandi urazi ndagukunda. Ntiyoroshe nta na gato. Uratse yuko wavuze yuko uniforme hari wazi kwemereye. Aya mafaranga ku mikoresho bizokwira. Akira. Akotse. Para. Ego bana pa. Be uri kuragenda mibara ntumva n'umuntu. Muri se nigire ndakumva. Ndagenda kuba inyuma mumada guhamagara cyane. Sava. Good. Meze neza. Yego ndaho. Urazi rero namye wanyu mu gitondo. Nataye umutwe sinibuka nivyo mama yanyishuye ndamukubajije. C'est sûr. Mwana yazi ntumva nakiba. No kuri nta nakimwe nibuka. Nibyo shaho no musi siniriwe muhira. Nari kuri university. Ninagiye kubaza ama info kugira ngo ndabe ko nosubirayo basi ya academy. Yego ndabona ko na neglige prep. Nanje rero kuri mama wawe ameze gute? Mama ubu ni mitende. Reka renshi kiyo ndamurabe. Ndamurabe gatoyi nyene kubera nsubira muhira papa ngo yagiye kwa Venance kuri amahera mufitiye. Nsubira muhira ngo bavuganye na mama ko bagira bavugane ivy'ishure ryanje. Sinshaka rero ko bivuga atari honze. Ariko rero mama araryame sinzi rero ko umurindira igihe avyukira. Siza sinziriye. Yego. Aho rero ntaza amasaha aza kuvyukira numva bigoye. Ntajo. Reka ngende nzoshangaruka kumuraba. We nawe ko tubonanye ntajo. Nka nyene birabishe. Ubu yubu ufise naga telefone basi nayi kubanza kukubaza nkumva yuko ashobora kumubona. Niko ntarakaronka gasha. Reka wo dusuze zo mu gitondo twirirwane ndagufitiye inkuru nyinshi rabizi nawe. Ndabizi ko yaciye umunsi tutavuganye asha aruko. Numve ko ejo ufise programme. Ejo nta yindi programme fisi. Wenzo chance. Mugare hari ikintu abanye cyahindutse. Iki. Uraberewe mama. Ibiri byo ariko rara. Ego, urabibona he merci. Abayira wayakuye. Mo Krisha yaraje muhira. Ngo ntibigira tukuri fanta iki. Bavuga je yamye hari ikintu cyihutirwa ngomba gukora. Nza gusiga. Kandi uraberewe cyane mama. Wewe rero reka ntaco sintirwe ndagufatira. Yego. Nzoshangaruke ejo tuvugane mu gatondo. Sivyo? Mama wawe yavyuka umunda mukiriza. Sawa nta kibazo. Sawa. Yego. Mana sanze kwa gato natatazi hari cyo handi. Wazibuze nyene. Yagira yihebe yigiye. Muramba barira vyangora. Nta na kimwe mwana ca ndakinyarutsa nce ngenda. Akare barandindiriye. Kanzana ifunguro. Yego nyarutsa.
urakoze Sawa. yawe wanyo inyota nari mfise Keve uvuye. Bati kuva twakuronderera. ariko gakeve nkizi saha wombwira kuvuye ihe urazi ko no kwirukana ntunyinjirire mu nzu mviruhane Keve bati kuva agira ntoneke bitega mwana wewe ngo uragorana cyane bureka kuzuragora mama wawe na Fara birababaza gose sivyo none hama rero ejo twavuganye na mama wawe yuko uzogenda ku ishuri uravyumva cugenda muri dushe woge uhejeje koga bace bakugaburira ucuryama kugira uzogenda hakiri kare sivyo Keve, urazi kugumya gutyo bitazokorohera. Genda witegure tuja muri dushe. ndabira iyo ndero y'uwo mwana karagiye katasabye ikigongo kazi karakoze amakosa Erega mana Diane ntarazi. Kuva twamutumiye kurondera Keve ntarazi. usanga kimurondera ngira ningoga vya bintu shaho tugenda umurabe mbona n'imvura igirigo nyarutsa koga ye goreka numva itangwe guhinditse guhinda ngeze kure n'abana bagira abantu hisha Allo. Ushaka iki kandi kuri jewe? Wese nakubwiye ko sishaka kukumva, sishaka no kubona. Laisse-moi tranquille. ariko ugiye tutavuganye niho uzobuhejeje ingorane ziwacu dufise Mbegwa natwo vugana sangapi. Kusigaye witahira amasaha ushakiye misi yose. Ndabira nkeje wagiye uvuga ugiye kuzana amahera. Nararindirira bijoro watahiye.
ubona twavugana sangapi kusigaye amasaha nukuri je birambabaza cyane none se nayazanye ahubwo yambara ikindi kintu ushaka uti wayazanye sangapi none zijya saha zose wamazeyo hajye uri kurondera amahera gusa oya jewe ndabari yuko uranyikeka kandi uzi ko gushika umunsi je ntaraguhemukira na rimwe bayina bajya bakecura umugwa mwicanye sibwo baragupakiramwe amajambo zikaze muzi yuko ndagukunda kandi atakintu na kimwe ubuze ngaha mu rugo ibisigaye mafu narakubwiye uzohinyuka wewe mbega wibaza yuko kuvuga ngo ntacumbuze umwana wacu twavuzeganye ko yiga yiteza imbere natwe duteza imbere none naba ntaco bikubwiye ukeneye wenda kugire gute none aca yiga ubunyene ndiko ndavyiga kandi azokuyiga ingoraniriye ndabona ko utavyoroshe uwo munsi reka ndakubisa mugabo wibukuze kuntegurira utudagara n'umuceri numva ndabikumbuye kurya rugari rwa mesi yose rwanyurago naruhazi kabura kuruhaga ibintu naba nikeka kuri papa Fides bitova arivyo ivyo abandi bagore bamwe ariko baridoga ko abagabo babagirira nivyo nanje ariko arangirira Imana ifashe ngira ivyo ndamuyumvira ko sivyo n'imyaka tumaranye yo kuboka kamvanga kwere oya Yane Kevin munyarutse kwambara muranzi ko mufite ikibazo mu muce Ego nyarutse n'ingoga Ego Wadiya munyarutse Mushaka mucaguti bati Era nukuri era ikabutura n'inkwi era nukuri era n'igifungo kibiko Nuba nibabarira mu nuba narashika no kuja kwishura Kevin uratanguye bya bindi ndazi ngaho ushaka gusiba manga cenga tugende cenga gusiki urizana nyabuna umviriza Kevin hoshigenda kwishura kura gafyinye ngaho hama baba na migari basura gucokoza ucugende ubibwire madame sivyo umugende rero vyigwa vyiza sivyo ego sawa urankanze mama sha wari watowe kabisa hewe nukuri sindakubesha numva ngira nturubure iyo utaza nari guhava ngora mu mutwe none ibiki kunteye ubwoba kandi pardon shana naguhevye kubera bya bintu byanje by'ikira ariko byaheze chez tout le monde reka twanze dutumeke ico dufungura ndashonje nanabaye ndafata kafu ndakurindira bere hajya kwiyahura biragoye nukuri ntushobora kwibaza souffrance ifise muri uno mwanya tubatanira iki Johnzanile omelette simple je apeti sikirenga fa kunzanira omelette simple nanje unzanire na teode unyarutse yego ngira rero none ibiki